Ya MC Bailando n'umuhamagaro muri ino entertainment bivanye nuko umuntu abahagaraye ikintu abona yuko kitariko kiravansa ugateka turabe yuko kumbure aho bamwe n'abandi bifuza ko ino entertainment yacu igera mu gihe turiko turabona yuko kitariko biragenda nkuko vyategezwa kugenda dushiramo ingufu zacu zose n'abari inyuma bakazona ati naka yari yarakoze ikiye kugira ngo bijya bigende gucyanye. MC Bailando muri kino gisagara ca Gitega canke muri mu ntara ya Gitega hari abaririmbyi benshi kumbure hari abashaka kuba bakora neza kubgawe ugerageje kuraba nko tuzi nk'icitegererezo uvuze Gitega tubona Double J. Yes, of course. Yes, ugerageje kuraba Double J ugwegageze ko ninde mu wundi muririmbyi ubgawe ari muri generation y'ubu ubona wovuga uti uyu arashobora kuba ari mu nzira yo kuduga agatobora nka Double J ngaha mu ntara ya Gitega. Yes guys, take 5 kuri uguru ino link, take 5 kuri uriko urakurikirana imbonesha kure yacu ariyo Motivation Plus Media nkuko ndiko ndabikubwira. Uno munsi twasimbiye mu ntara ya Gitega kugira ngo ndakuzanire amakuru agiye atandukanye vyinshi ushobora kuba utaruzi muri entertainment. Hajya biraba ngombwa yuko dusimbira n'ahandi hano kugira ngo tugire ico tukuzaniye. So today nkuko vyama kuri microphone ni Fizz Killer, inyuma ya kamera ama image uri kurayabona soku nuko abari umuntu abari karabidufasha mu nasundi ni Social Boy, Social Mix. So ndi kumwe n'umwe mu bantu novuga ko bahagarariye entertainment mu ntara ya Gitega, nawe so wundi arivuga izina kuko n'umuntu w'umushinga nahe twongera tukwakira muri miko za Motivation Plus Media. Yeah, thank you very much bro. Namba taribanga urashobora kutwidondora? Yes, ku mazina yanje ni Erast Bairate, muri entertainment nkaba nkunze gukoresha izina rya MC Bailando, nk'abasanzwe ndi umujournaliste kuri Radio Umuziki FM, nk'abasanzwe kandi nkunze kuba ndi muri ino entertainment na cyane mu bijanye MCing. Murabizi yuko ama evenement menshi arakogwa akaba keneye master of ceremony ko bivuga just ndiwe nkuko ndabivuze. Yes. MC Bailando Elast. Yes. Numwana wa kangahe mu muryango? MC Bailando numwana wa gatandatu mu muryango w'abana 9. Yes, kaba nkuko mubona ego. MC Bailando amashure y'intango? Amashure y'intango yiwanje natanguriye amashure kuri école primaire Musinzira aho benshi bazi ku izina rya officiere, niho natanguriye primaire gushika nayirangiza. Yes. Ayisumbuye? Amashure yisumbuye natanguye ninjiye secondaire kuri lycée communale Irbe stade. Donc abahazi ni ngaha tuje stade kuri stade nkuru ya Gitega Ingoma. Yes. Gushika 10e. Hama kuva mu mwaka wa 11 nize muri ETS Carrera mu gisata ca informatique de maintenance. Just now ndiko ndiga mu gisata ndiko ndiga kuri université, ndiko ndiga igisata kijanye na développement communautaire. Yes. Tukiri ngaho nyene MC Bailando ubwo birakorohera gukora akazi kawe kubumenyesha makuru hamwe no kubandanya ishuri? Yes, birorosha kuko buri kintu cyose niwe wiha programme. Ufasha umwanya ugafata programme yuko ugomba gukora iki muri uyu mwanya ukora iki uza gukora kiriya nta kintu kimwe kidashoboka. Ajye umuntu avuga ngo
ngo iki ngo ntibishobora kunyurira kubera ngo iki niki no ni donc just ni programme yawe utaba wakoresheje neza mu gihe uba wakoresheje programme naki nakimwe gishobora kwanka ushobora gukora ego kubera iki MC Bailando muri entertainment MC Bailando n'umuhamagaro muri ino entertainment bivanye nuko umuntu abahagaraye ikintu abona yuko kitariko kiravansa reka turabe yuko kumbure aho bamwe n'abandi bifuza ko ino entertainment yacu igera mu gihe turiko turabona yuko kitariko biragenda nkuko vyategeza kugenda dushiramo ingufu zacu zose n'abari inyuma bakazona ati naka yari yarakoze ikiye kugira ngo bijya bigende gucyanye rero nico gituma MC Bailando muri game plus 257 nabijemo nko kugira ngo mfashanye n'abandi sinabijemo kugira ngo nkore ibyo abandi batakoze ariko naje kugira ngo mfashanye n'abandi kugira ngo tuzokore ibyo abandi batakoze yes. MC Bailando ugerageje kuraba ubwawe donc entre nkigishika ngaho igitega ntari ndi zina numvise MC Bailando nk'umwe mu badahara canke mu batigera basiba mu birori bikomakomeye ngaha mu ntara ya Gitega bisigura ko wubatse izina barakuzi abanyagihugu barakuzi ndavuga muri kano karere ko mu ntara ya Gitega cyayo micungararo yaho MC Bailando ubwo vyarakoroheye mu kwinjira mu gutangura akazi kawe kubu MC bro buri kintu cyose kigira intango yamigoye mwese murabizi donc nabyinjiyemo ariko nkiri muto cyane kubona kuriye muri centre jeune donc muri centre jeune hari ukuntu batumenyereza bakadushira kuri stage kora ibi vuga ibi genda gutya donc bivanye n'ingene twaba inspiré n'abandi twagiye turabona mu event makomeye atandukanye tukabikora ntibiba byoroshe urabizi mu minsi ya mbere ntibiba byoroshe hari abakubwira ibi bintu nubwo birimo nta kigenda nubwo birimo bamwe bavyakira neza benshi babintumbera itari ariko koroha kabisa bivana ngene ubyinjiyemo je kubyiwanye novuga ko nta ntambamye zirezire zabayemo kuko nabyinjiyemo nsanzwe nugurukiwe mu bintu byinshi cabima kugira ngo ushobore kumenyereza cyane kugira ngo ushobore kuraba ingene dushobora gushikana indoto zacu MC Bailando niye struggle nico igisanga kimaze kugushikira uvuga ati ukumva kigahakwa kuguca intege ukavuga ati jewe ubu MC ndabuhevye ngoma ndabuhebe brother biragoye tu igisanga kiba gishikira abantu muri entertainment numva kitarashikira jeje nyene ko ngaha muri kano karere ka Gitega araba MC benshi nabo nyene ndazi bariko baradukurikirana barabizi yuko igisanga ca mbere bro kujya kuntu ushobora gukora uri kuri stage ukabwira abantu kora iki ebana mukomera amashi mu artiste babikore cyo ni gisanga je kimaze kunga kandi nabonye kandi kiranambabaza iki bon birananci intege tu gusa ndavuga ati muri entertainment nuko bigenda nta kintu na kimwe ukora ngo kizane bisaba nyene yuko umenyera ukamenya ibihe byiza ukamenyera bibi byose kira kintu cyose uramenyereza yes MC Bailando ngoma ndakagarukana kenshi iyo umuntu amaze kubaka izina yamaze kugera ku rwego rundi atarariko mu ntango hariho ibintu bimwe bitangura kwibonekeza aho ndavuga success agiragira gukundwa na bamwe mu ntara aho nderekeza neza cyane kubigeme iyo umaze kubaka izina kenshi usanga hariho ayandi makonaissance ugiye kuronka ugasanga hari umuntu aba ashaka kwifotozanya nawe we kumenyana nawe we basapfume abona wamushize kuri statut cyangwa ugize iki mbega MC Bailando ubwiwe byo byaramushikiye namba byaramushikiye kuri we yabyifashemo gute bro nibaza ko ivyo uretse yuko kubigeme kenshi uretse yuko tugenda tujana na generation tuba turi mu rungano rumwe
nta birenze pe nta birenze bon MC Bailando si umuntu w'igihangange uvuga ngo nuko muri ukura murondera kugira ngo mufate mu featuring amafoto no tout juste bishitse mukaba muri kumwe n'abajama bawe kifotoza cyangwa mukaba mwateguye ibindi ari party mwakoze kwifotoza bien ariko atari uko ushobora kubivuga ngo babiteguye mwifotoza naka no icyo nibaza ko kandi sinagikuru sinikintu cyatari navuga yuko nuvuga ngo kwishimira cyane ngo cyo cyarabaye cyane cyo nikiraba no ibyo ni ibintu bishitse tout juste ni kwa kuntu ushobora kugurukira abantu ni vrai abantu bose utegereza kugurukira kugira ngo umenye mbega tugende tujana gute ugende tujana gute juste iyo rero uri kurabikora gutyo muri kumwe n'abantu baba bariko baragenda bagukurikirana hari abace babishira mu rukundo bakabishira mu rukundo vy'ukuri kandi bikagutera intege atari ko baciye babizanamo ibindi bintu yes imbere ko turangiza ikiganiro cyacu kubera ko abakunzi ba Motivation Plus Media sinkunda kubarambira cyane ndagomba kubaza ikibazo gisa n'icyanyuma MC Bailando muri kino gisagara ca Gitega canke muri mu ntara ya Gitega hari abaririmbyi benshi kumbure hari abashaka kuba bakora neza kubgawe ugerageje kuraba nko tuzi nk'icitegererezo uvuze Gitega tubona Double J. Yes, of course. Yes, ugerageje kuraba Double J ugwegageze ko ninde mu wundi muririmbyi ubgawe ari muri generation y'ubu ubona wovuga uti uyu arashobora kuba ari mu nzira yo kuduga gatobora nka Double J ngaha mu ntara ya Gitega. Abaririmbyi barahari ni benshi bariko baragenda bakora bien muri kino gihe nyuma ya Double J kabisa harabonetse izindi mpano zikomakomeye navuga ziko ziraza neza aho novuga nk'umuririmbyi uvuze umuririmbyi umwe bon ushobora kuvuga abaririmbyi ni benshi kandi bakora neza ariko hari ushavuga ati uyu muntu ndiko ndaraba yo basumvisha akabandi umuririmbyi ariko araza bikora neza muri kino gihe bamwita Biz Boy. Yes. Biz Boy kabisa navuga inyuma ya Double J akarabikora neza kuba murazi ko sagaseseshwa rumuri murabizi yuko Biz Boy muri umuziki heruka murazi yuko yashoboye no gushika muri finale murazi yuko yashoboye kugira performance nziza arakora bien biratuma n'abanyagitega bumva yuko bagisigaranye abaririmbyi kandi ko barakora neza tutibagiye abaririmbyi benshi bari ngaha bitwa ba YZ bitwa ba Classic Boy bitwa ba Steven Star ba Gigi Pax n'abandi tutibagiye ba Shot Nemba bariko baragenda bakora bien abaririmbyi barahari kabisa bariko barakora neza hariho abaririmbyi bamwe bakunda kwidoga bati twebwe iyo tiko turakora ibikorwa aba MC cyangwa bakora ku maradiyo agiye atandukanye turabashira indirimbo zacu ntibazivuze cyangwa tukazibaha ntibazivuze abandi bakatugara ko mbega MC Bailando siko bimeze kuri ico nyene ico kibazo ndagikunze cyane urakoze kukimbaza ncingira ko mbwira n'abariko baradukurikirana ndababwire nyamba mubona umuntu ari muri entertainment yaje muri entertainment abaje kugira ngo ahindure ikintu nabaje kugira ngo afukire kuri bya bindi kuba byarabaye muri generation zaheze ziri imbere kuba byarabaye abadutanguriye novuga yuko hagiye utagize icyo ushima ntuburi icyo unegura kuba naraje muri ino entertainment twebwe ikiganiro dusanzwe dukora ni ikiganiro cyitwa Tarantino kuri humuriza ikiganiro giha umwanya ingabirano umuririmbyi wese ahari ku isi uhereye Gitega twebwe indirimbo yiwe dutegerezwa kuyipromotinga gushika ageraho yishikanye ikiganiro cyo gitandukaniye n'ibindi nawe ariko baradukurikirana cyabimenya ikiganiro cyo gitandukaniye n'ibindi twebwe tuduza za mpano zikiri hasi tugafasha tukabafasha kuba promotinga indirimbo zabo amazina yabo twagerageza kubaduza ukageraho bishikanye komsa nituza gufata nk'aba baririmbyi akarorero ba Big Fizzo ba Big Face ba Natasha twe turabarambira ko cyane ko turuvuga abo baramaze kwandika izina kandi umuziki wabo kugaruka ko ari umuziki uza ufise poids
uze kabisa ufise karite uvuga ati ibi bintu ebana ni ibintu utirigura tomboza uriko uratoza kwa makuru ni igikorwa ubuziko kiba kimeze neza ahubwo muri aba upcoming bako baraza duca dukorana bien kugira ngo turabire dushaka kuduza ibikorwa byabo tuvyamamaze ku radio tubavugize ku radio binakunze tugiriwe dutewe iteka n'umuyobozi wa Humuriza TV akabacisha kuri television tuzikurikiranwa cyane bakabaha donc bakaronka visibilité ibikorwa byabo bikaduga twebwe rero novuga yuko muri make twebwe aba artiste vraiment turabakira atakintu turinze kubasaba nta mafaranga asabwa kugira ngo uzane indirimbo yawe kuri radio ngo tukuvugirize cyane nta mafaranga uzango gusaba kugira ngo ni wajya kuri stage no wagutumiye muri evenement kanaka kugira ngo uze kukuvuga kugira ngo gutera amashurwe kuko byawe muce ndinda kugira ngo umuntu uraza kugira ikona kuri abandi twaje tuvyumva no turinga kugira dufashanye nka entertainment turinga kugira dufashanye entertainment igirizo azo dushikana ko biraryoshe je nibabona ati nakaragize cyafasha ko je kubana yishitse ngawe umunsi arabushimira cyane benshi bagiye barabifashamo kandi ndabashimira cyane yes turangiza ikiganiro MC Bailando wibaza ikibazo kimwe wongere wishure ikibazo kimwe wongere nishure jamani kumenga bigiye ku bo ikibazo kimwe ushaka kwibaza kwereka abarundi badakundana badashigikirana mu bikorwa vya misi yose mu mirimo ya misi yose aca ndongera nkacishura kubera tutarahindura mentalite ngo tubone aho tugeze tubone ko turiko tujana n'ibihe tutarashobora kubona yuko dushobora kujana turabiye ku bandi ukuntu bariko baragenda bafashanya donc bagafashanya muri vyose icyo kintu vraiment mu Barundi vraiment ni ikibazo sana vraiment icyo nicyo kibazo shoboye kwibaza kandi nacana nishura yes bakunzi ba Motivation Plus Media take 5 kuri wowe ushobore kurangiza ikiganiro take 5 kuri wowe ugura ino link take 5 kuri wowe udahengeshanya gufite nda subscribe ubwira n'abagenzi bawe tuba tuyikeneye nambari icyo twavuze kitagenda neza kitagushimishije byandike muri commentaire utaka kantu wapira ugakosore kugira ngo ubutaha tugikosore tuzane ikiganiro kimeze neza nta udakosha birashika tukavuga ibitari bikenewe ibitari binezereje ariko aho byagenze nayo muratubabarira so take 5 kuri wowe kandi ubandanye dushigikira na take 5 ku mu invite wacu twe dufise Ja bless big up sana bro